Zogera kuco yavuze, zogera nawe yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshe, iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, nifite ijambo rya nyuma. Hallelujah. Bao TV Online. Shalom shalom bakunzi bese ba Bao TV Online, tubamike twifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose, tuvuga ngo igitondo cyiza cyangwa se umugoroba mwiza bitewe naho umuntu wese aherereye, ko turabize yuko Bao TV Online mu gukurikirana muri abantu benshi cyane. Rero nkuko bisanzwe kuri mikoro muri kumwe na Jeje Maycheke, hari inyuma kuri kamera ni Jonathan Zobize. Yes, umunsi rero turafitiye umu FT special. Twabwiye ko imisi yose zofata bazana ibiganiro biryoshe, ibintu byiza by'amavuta by'akanovera. Uyu munsi rero ntabwo ndi jenyene mu bwami bwa Bao TV Online, ndi kumwe n'umukobwa mwiza by'ukuri kandi araberewe. Reka tumuhe kaza turamutse, kumbure tuza kumva byamushikanye hano mu bwami bwa Bao TV Online, atubwire kumbure nukurikira kandi kutubanza tumwakire. Karibu cyane. Murakoze cyane. Yes, ayimbazi. Amen. Muraho. Yego turashima. Muraberewe. Murakoze cyane. Namwe. Murakoze cyane, karibu cyane mu bwami bwa Bao TV Online. Yego murakoze. Kwatabaza bamwitwa abandi mwagize widondo kugira ngo abatabazi bashobore kwamenya. Okay, mu bisanzwe je nitwa Nahimana Hélène, nabasenga muri Église Grace riri mu Gatunguru. Riro bisanzwe rirongowe n'umuapotre yitwa Apotre Thomas. Enda muzi cyane Apotre Thomas. Okay, usanzwe wanye neza canke ubahehe? Sanzwe mbahajya nyene impande yaho, ariko bayita mu Gatunguru, Karama. Sanzwe ndeze n'uyu muapotre nyene niwe dati wanje mu byo bw'imwemu n'ubwo mubiri. Papa rero En fait, non, mais t'as pas connu à des. Comment c'est buryo bw'umubiri cyatwe bakomenga niwe muvyi yakuvyaye. Non, mfata ko ari mu buryo bw'umubiri byose n'umwe ko yandetse nkiri muto niyo mpamvu ndayikutse ko. Yes, ni Irene ndetse kuri uyu munsi muri Bao TV Online. None Irene, kuboneka hano bizana benshi bari kwadukurikirana. Usanzwe ukora iki muri iyo Église Grâce et Vérité, umuririmbyi ku giti cyawe cyane, uri muri chorale, uri muri worship team, ndetse n'ibikiruje cyo mushengero usanzwe usengera? En fait, muri iyo Grâce et Vérité ndavuga yuko nsanzwe ndi umukuru wa chorale ya Louange na Adoration, uhimbaza muri Église kongera ukanatazira. Sanzwe ndi umushefitene waho rero. Yes, uruwo bita umulidera. Ducize ko bagateye kuri umurongozi y'abandi, ni wewe uriga n'ibyo bigisha amajwi kumvura n'indirimbo n'iki. Ducize ko gato cyane amapinjire idonide igice cyatumye uza muri ino televiziyo. Nicisha ko kandi kaba pose gasaze naco cyangwa ibigusa niyo yiriye. Zogera kuco yavuze, zogera nawe yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshe, iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, nifite ijambo rya nyuma. Hallelujah. Byukuri ndumva Imana yaraguhezagiye, yaraguha impano idasanzwe yo kuririmba, n'icyo udasanzwe. None Irene, nivyo batubwiye ko muririmbyi ufite aririmbyi rongoye hariya muri Grâce et Vérité kwa Apotre Thomas. Nibiki mufise muri misi? Ndibuka ko misi yeze nigeze kubona afishi itubwira ko benga hari gitera mufise. Hari cyo uja kutubwira muri make ugenza n'amaki. En fait, j'ai abakunzi ba Bao TV Online. Yes. Musanzwe nashitse hano kubwo kubatumira korane nangere tubacumugisha nimwahagera. Iyi vendredi vuyeho iyindi kurikira ya Pasika turafise umunsi udasanzwe. Asoba ari tariki zingahe? Tariki 22. Wow. Harageze. Yego tuzoba dufise vendredi special ya ouverture yo Louange na Adoration. Kuko novuga ko kumaze umwaka umwe ntwaye iyo Louange naho ndigeza mwacyumvise. Ariko byose tubikesha Imana. Yego uyo munsi rero uzoba ari umunsi wa ouverture, nanifuje ko noza kubakunzi
Babaho TV yawe ndabatumiye cyane abakunzi bose kugira ngo ibintu byeshikare bigende neza nakoze cyane icyo nakoze ati ku munsi wa gatanu tariki 22 bafise ouverture ya louange et adoration ni hariya mu Carama muri Grâce et Vérité mu Gatunguru kwa Apotre Thomas aho bazabugure icese umunsi wa louange et adoration se ntahora musenga kuri uwo munsi mwamufise indi misi musanga musenga ko cyane n'ibindi spécial kumbure meze gute en fait twara dusenga kuri uyo munsi ariko twagize ouverture vraiment twashaka rero tugurure ku buryo ko n'abajene bacungereye mu iyo impande n'impande z'iyo église bamenye yuko uyo munsi tuzaza turakora imisozi kwa gatanu ni ku munsi wa gatanu ni tariki 22 ndakeka ni mu ndwiza azo isaha zingahigaga isaha azo isaha 9 niho bizoba bitanguye ibiro bizoba bitanguye bishushe byoshe cyane nati bishushe birurumba mico iterane cyanyu kuba hari barimvye atandukanye batumiye amakohale azoba harugira ngo hari umuntu yumvise umuyivite gusa aca sirukana niyo akabwira n'abandi bagenzi bati muze murabuye umuntu bahari batumire batandukanye batumiye bazoba hari kuba munsi barahari kandi cyane bazwi nyine bahezagiwe mu bwo bw'imwe n'ubwo mubi hari abatazwi hari abatazwi ngajewe bashaka batazwi ku bantu mugabo ku mwana bazwi yego mu bazobari aho hano abatumire ribandira abandi kugira ngo aho musanzwe muzi Patience aheruka no kora concert dimanche passé Patience adniho hatoba yibereye na Jaja wimubona nyine ari ngaha yego Jaja wayicheke about ibone nizo twahigereye yego hamwe na Gloria nyene umukunzi wanyu nawe nyene ngaha ngo Gloria wa muri rinja tabona yego nyazo bayibereye na Boys of God yo muri Fekabu Kamenge niyo zoba yibereye n'abatumire nabo nyene na Jospin yazoba nangi makonti nyene yigereye ico cyane cyo ngaho nyine muri gasebe mbona ko ni ibintu bizobitoroshe aho zaba n'ibyatandukanye nivyo nakwirizwa twahageze Google Look nawe n'umuntu ari soko no Bohotiva nawe nyine azoba yahageze ndabibutse yuko abantu mukunda kumva intahe za Google Look yamurazi umukobwa atabona mugabo ari indimbo mpimbaza amana umusozi wahigereye muzoze kumuraba ndetse nanje harabambona kumbure kuri social media mugabo mutarambona muzoze mu tuganire cyane nayo bandi batimu bagerageje kuvuga muzoze vy'ukuri azani bidasanzwe mbega teme y'uwo munsi azori mu bisanzwe yo teme nuko nikura no guhimbaza Imana kubona gusa guhimbaza Imana wabuze ko azoba ari bijanye n'ugwaruka mbega nta mama cyo pazoba yemere ko habace mu fiembere canke nabajene gusa bireze gutogira yari yosanga wamwivuze nabugasanga umumama yemerwe kuhaza dusobanuriye neza ugira ngo aba mama cyangwa abapapa bazoba bahari ariko si cyane dukeneye abasheni kugira ngo turabe umuhamagaro uri muri twebwe abasheni yes mugabo bose batumwe kuhaza bose ariko nyamukuru azaba ari igiteramo cy'ugaruka yego murabyumva neza cyane zo nibiryoshe ni ku munsi wa kangahe twibutse wa gatanu tariki 22 ni mu ndwiza ikurikira Pasika ni vendredi ikurikira Pasika isaha zoba ari isaha 9 niho bizotangura yes ongera yibutse ko dukwirikirana ishengera aho ritumbereye kugira ngo utange neza orientation kugira ngo abazoba ari kwaraza batahaza ashobore kuhamenya bumvisha ikintu kigani en fait novuga ko abantu bava mu bice bya Kamenge n'abava mu Kinama wumva mu Kinama wo azi kumutana kwizerigira kaneni yacayinjirako n'abaje umwana muto yakavuga ati kwa Apotre Thomas ni he ahita hamwereka abava mu Kamenge nuko nyene ageze muri Sokartie gusa acabaza kwa Apotre Thomas ni he ahita hamwereka yes n'ahantu hazwi ugeze hajya ku Mutana ubandanya uduga gatoya hama kwizugira kaneni gacika mu gatoya uzoca none uhigira zo hari ibintu byinshi by'amajwi none ibintu nivyo uri muririmbyi kazi urongoye abarivyo batandukanye mbega wowe nta ndoto ufite zo gukora indibo kuti cawe cyangwa uzoguma urongora gusa abandi barivyo batandukanye wowe kugira icawe nta ndoto ufite indoto ndazifise sinifuza kuguma aho ndi ndashaka gutera intambwe nyine ku ndoto zanjye hoba hari indirimbo wowe urakora canke umaze kwandika ngo utaje muri studio vyemeze gute ego indirimbo ndayifise ni imwe nayikoze nigawe cyeme umunsi twari mitari nisanga nayanditse
sanga nakoze couple imwe na hofre gusa ngaho ducishirize dushirize k'abakunzi ba TV Online yovyumve urumva kandi nivyo kusanzura ngo n'abandi atukamviza ko nabo bufise n'indirimbo yawe kumbure gato cyane kanasigurega aho karirimbo naragakoze vraiment ari en fait nagatanguye ukumvuga niyumvira yakuru ku bukuru bw'Imana cyasanga nagakoze Imana ibyo ukora ni byiza Mana ibyo ukora ni byiza wewe wakuye Abisirayeli muri Egiputa ukura agasuzuguro Ana kwa Penina utagushima Yobuwande utakuvuga Yovahe utagushima Yobuwande Jehova Shire. Wow. None ihene cyoshwi warivukanye ukora buririmba neza vraiment kandi muri murongo z'abandi ni uteza kuri umuntu bizi je cyaraje byaje gutugira ngo iryo shuri ko numva bimeze neza en fait novuga ko je sinobishanga na travail menshi mugani nisanze ko ari novuga ko ari natirere kuko nabyisanze muko nisanga nyine byaraje umaze igihe kingana iki uri muri ibintu byo kuririmba en fait je natangiye kuririmba ndi umwana mutoya muri Sunday school mu Kinama muri eglise ndayibagize nako nanyiri umwana mutoya nahavuye nja muri iyo eglise nyene ndakuriramwo nyene abarongozi batandukanye natangiye kwigisha n'umurongozi w'umukobwa mukuru gwaruka arankurikirana n'undi w'umuhungu n'undi kandi w'umuhungu kugira ngo shike ahangeze gatoya ko naho ndigeza bya cyane novuga ko ari bo bamfashije kugira aho ngera babo bace bagenda batandukanye kugira aho ngera ndongora abandi najewe kandi nawe uzofasha abandi amena ihene tugana ku musozo ihene n'izindi tuzisanzwe ufise ubuzima bwawe en fait je indoto mfise ya mbere mu byo bw'umwuga ndakeneye kugira kure mu ngabire yanjye ikiririmbyi nabiye baririmbyi bakinspira muri icyo gihugu cy'Uburundi cyane tutuze aranyuza cyane akrimba cyobuzi tucishiza ko gatoya ego ko umuntu mukunda ateza ko zibigoma byiwe karimbo ndetse mo nyinshi cyane ndagushimiye umugambi ngaho ndabona kugisha ndagushimiye umugambi ufitiye ubugingo bwanje ndagushima Yesu kunsi icyo ndiko ndavuga uri bakona ndagerageza wani ihene rero ari hana ariko atubwira igikorane kidasanzwe cy'ugwaruka bateguye hariya muri Grâce et Vérité ni mu Gatungura ari mu Carama ni kitare kizuba ku munsi wa gatandatu 2022 isaha 9 aho bazoba buguruye icese umunsi wo kurera guhimbaza Imana. Yes, umunsi wavuze kuzokwa muri himisi yose. Ego toujours. Wow. Yes, even abandi bandi baririmbyi bo hanze bakwinspira uretse muri ikintu cy'Uburundi. Ukunda ndakunda Dodo na Vestine vraiment baranyuze cyane mu yabo. Ego karahari kamwe akambwira amajambo ageshe cyane ngo mbere yo kurugamba rukara wabera ngo amasegonda nkatanu gusa mbere yo kurugamba rukara wow abera twuzuzwa imbaraga mbere yo kujaho twiheba umwami yihutira kugaba imigisha ikisukiranya Yes, ari umukozi rero wa umuririmbyi wacu Dudu hano mu gihugu cy'Uburundi ndetse na Vestine de Okazi ari mu gihugu cy'u Rwanda tugana ku musozo rero ongera wibutse gato cyane ibijanye n'icyo gikoresho umunsi wa gatanu
ego nagomba ndabibutse abakunzi Baho TV online. Yes. Ego ndongeye kubibutsa ko vendredi le 20 dufise vendredi spécial ya ouverture izobera muri Grâce et Vérité isengero sinze rongo n'umuapotre yitwa Thomas baramuzi cyane mu karere ka Kamenge na Cyarama na Kinama basanzwe bamuzi. Ego nagenda baterneke bazi bagisha akaryo kushika kuyo munsi abahabe ufende sirimbe dusenge bande kubita bazimu cyuko kurubwimana bikunda dufayarishe yes niko bisanzwe aho abarayimana bari igihe cyose abatizo ko hari umuriro kuko abari ubundi bwiza babuhaye wow tugara ku musozo rero twagushimiye kuntu wemeye kuza kwana natwe muri ino televiziyo yacu murakoze cyane naje ndabashimiye cyane ko mwanyumviye ko kanyakira turizera ko uyu musozo tumuzo kwitaba ego cyane cyane ego kandi igihe muzoka musi bikorwa muzoze muza kugira ngo tubashe gufasha kugira ngo tubashe kumenyekanisha ego urakoze cyane yes yari rero jeje mwecheke kuri microphone hari nyuma kuri kamera yari Jonathan Zabize umutumire w'umunsi yari Irene ni ku munsi wa gatanu uza turi turi benshi kugira ngo tumve ubukuru bw'Imana turayifuje amahoro y'Imana aho muri hose mukomeze kugubwa neza ciao ciao